Yo bakunzi ba Imuhira Media. What's up guys? Ndibaza ko mumeze neza, ndibaza ko muguwe bien. Uno musi turagarutse kandi kuri wa muriro nyene, kuri wa mocanwa nyene na Madame Jo. Bampera kayambo batasha abantu. Ndabaramukije Imuhira Media. Ndaramukije abarundi bose aho muri mu mpera zine z'isi. Australia, Amerika, Asia, Europe, Afrika, East Africa, mu Burundi hose ndabaramukije. Uyu ni Madame Jo musubiye guhora ubugira kandi. Ni Madame Jo asubiye kandi kuza kubazanira bya bindi nyene ni barusa ko nyene tuguma twazanye tubabwira kuvyerekeye ubuzima bw'abantu babarenga muri Canada b'abarundi eka n'abakanadye nyene eka n'ubuzima bw'abarundi bacu tukaza turavugana tugira n'amadeba kuri no channel. Rero wewe nimbuzi yuko uri kuraraba ino video ndagusabye ugire subscribe kandi ugire na share na partage tukanashimira n'abantu baguma bapartage ama video yacu turabona neza feedback ama views eka n'ama subscribers turabingize rero mugume mukuru ko nyene mutuzanira ibintu biri ku mucanwa. So rero uno musi rero tubazaniye iki Madame Jo Jeffis inkuru sivyo uno musi niyo mpamvu nazanye ni machine kugira ntuzibage jewe en fait ndakeneye ko tuyaga ibintu bitatu. Kwanza ni ikintu kimwe si ibintu bitatu ni ikintu kimwe ariko gihagaze ku bantu batatu. Ndibaza abari Burundi barabitahura baranavyumva kubera ni inkuru ziguma zisirikira ku ma réseaux sociaux amba nkeneye ko tuyidebatako. En fait ni byerekeye kuba artiste wo mu Burundi les artistes bacu mu Burundi warumvise yuko yigeze kubikirori Yeah, voilà. Kijya kirori nyene cha Black FM. Donc les artistes haraja ba artistes benshi sino badondagura ngo ndabaheze gusa ndibaza inkuru yuko habaye ikiyashwara yumvise. Bashana numvise ngo harabaye ibisanga byinshi narabibonye mu ma stati y'abantu ibintu by'ibisanga baguma bandika ibisanga byahabereye. Rero Jeffis inkuru ishushe nahawe no muntu. En fait, ibintu byabaye en fait ni Satbi. Satbi niwe ari source y'ibintu byabaye muri kijya kirori. Satbi byamose. Umurejande ntujya aragira Sidibe nyene niwe ari source yabige bintu byabaye muri gasho ati gute. En fait Satbi haro umuririmbyi yitwa gute Wizi Design. Wizi Design nabonye mu masters y'abantu bose. Ujya Wizi yagiye kuri stage umu DJ honyene ku nkuru jewe mfise umu DJ afite Wizi Design ashitse kuri stage rero ko haranganya aba artiste benshi bagenda bara performing. Rero harageze umwanya wa Wizi Design umu DJ aramugaya ashiramwe indirimbo Wizi Design atarakeneye. Rero nikirenze ibyo Wizi Design baca batangura kumutera kujya abafans bagirane batanga feedback batangura kumuvuga nabi. Rero bamaze kumera uko rero abantu ariko aravuga nabi barabafana bande ba Empire Avenue sabegira abafana basadi umva byari byateguwe no ahubwo ni sati bari source yabyo. Sadbi rero maze kumera uko abafana ba Empire Avenue barakaze bajyanye bashavuye n'amabuye baratera nerega harabaye amabuye baratera none no kuvugana abafana ba Sadbi bace bagira akajagari. Abafana ba Sadbi baragiye baratera akajagari. Sadbi aratera akajagari kuri stage agenda gukubita umuririmbyi yarakubise ngumu umuririmbyi yakubiswe ingumi nene Wiz Design ndakaze. Jewe iyo nkuru nayihawe no mumenyesha makuru yari hajya preza yari hajya yaravyiboneye nama amasuku yaje. Erega sinivyo gusa n'abanyamenyesha makuru barabadutse aho barabaja abamenyesha makuru barabanyegeje cyari biteye ubwoba cyane barabanyegeje. Donc ikintu nashaka ko tuvugana ku sivyo donc nkuko nabikubwiye ni inkuru imwe ariko ifise ibice bitatu. Rero havuye ibyo Satbi rero mvuga ko ibyo bimaze kurengana Satbi urumva yacatangura kubagaza n'abafans. Rero Satbi hariyo post yagize ariko aravuga nabi akestad urumva umu artiste ariko aravuga nabi muri mugenzi wiwe umu artiste après ça ikaramuvuga muri sens négatif
tutimagine none ugira uvuge ko baririmbyi mu Burundi bazotera imbere gute reka bandanye turaza kubisubira ndakene justement reka tubanze baraduhere ngaha abanywanyi bacu abakunzi bacu ni tubitisha inkuru yose tuyibahereze ukwiye jewe birambabaza kubona umu artiste umugenzi wawe ashobora gufata umutwe ubwenge amaboko akandika kuri rezo social ariko arakuvuga nabi wewe mugenzi wiwe mwatemberanye kandi mwagendanye urugendo rwo kushobora gushika aho mugeze uno musi canke nuwo nk'ubusadbi donc nakubwiye ko yanditse avuga Akestan alors que Akestan n'umugenzi wa Sadbe kuva kera baragendanye mu muziki ibi barajyanya kabisa n'agahiye rero Sadbi acagira post ivuga yuko irimo agasuzuguro vra uko yanditse amajambo akurikirana yamava nazanye mashini yanditse avuga ngo birambabaza kubona umaze imyaka 200 uri umu artiste ariko ukabukira mu underground uri ndavyanditse Sadbi acavuga ngo uyu muntu ngo yanyashaka ngo kuba ngo Sadbi ariko ngo kubera atabaye Sadbi ngo jewe ngo ndamugize Sadbi 2 ngo nambere binarushije nibo ngo ndamaye ndirimba jaze zitatu rero ico kintu cyarashoboye kuvyura amajambo y'abantu cyaravyuye amajambo y'abantu aba journaliste benshi baragiye baregera Akestan nawe naratanga report baregera aba artiste bandi nk'abasimbizi n'abandi bose barabegera ariko rero bose bavuga ijambo rimwe uyo Sadbi ariko ariyemera ngo wewe mama tuvuge yuko ari umu artiste international afisiki international none Sadbi amaze kuba umu artiste international gose afisiki amakora bo reka tugende ku makora ntuze ku makora bo ya Sadbi Sadbi ni juste abatanzania n'abakenya ararenza ngaho no ntararenza ngaho justement en fait nkeneye yuko ikintu tukiganirako tufume twebwe nk'abantu n'abanyarwanda pete twitwa yuko basi dukurikirana umuziki wacu wo mu Burundi sivyo je ndafana Sadbi ndamufana kandi ndazivyiye turamukunda gose ndarabi indirimbo ziwe ndaza amakora boye ariko akora amakosa naho sindamushigikira ariko nta kuntu yoshobora kugenda akavuga umuririmbyi umugenzi wiwe akamuvuga nabi kuki kibo namanda kubwira ingorane abarundi dufise turi mu iterambere kugira iterambere nyakuri cy'Uburundi ribaho nuko kibo ndamukwenda nawe akankwega mugabo abarundi turavuga ngo dushaka iterambere ngo dushaka igihugu cyacu ngo gihinduke Dubai mugabo mugenzi wawe yatera imbere ukamuponda ukamushira hasi koma je notera imbere ndumwe hama twavuga ngo Burundi bwose bwateye imbere ntibikunda nukuvuga je nteye imbere ifuko abantu bose baterera imbere icyarimwe aho niho tuzovuga yuko igihugu cyateye imbere rero abaririmbyi bariko baravyuka nka Wizi Design aririmba neza Wizi Design baramukunda abafana baramukunda gusa nyene nuko Sadbi hari ibintu yakoze muri rujya muri irya show yatumye Wizi Design ahura n'ibiyasho Sadbi yarakubise ingumi neza Wizi Design kuri stage uribaza umu artiste ukaranga ukava hari inyuma ukaza gukubita uyundi kwera mufitisha none umva yamukubitiye none gute je ndakeneye kumenya vraiment iryo shari riri hagati y'aba artiste en fait hari ubwoko bubiri bw'ishari hari ishari riri positive n'ishari riri negative iryo ni negative ishari riri positive ni ryarindi muravugana ego mutukane mugire gute ariko mubicishe mu miziki ego usohora umuziki wawe uhitinge ariko uzi neza yuko nimba uriko uravuga nabo muntu uriko uraronkamwo inyungu y'amafaranga muri rya ndirimbo uriko uraririmba akujya ko abafaransa hariyo umuririmbyi yitwa Buba hamwe n'undi yitwa nabwo ari niska donc abo baririmbyi babiri ukuntu batukana afite nabwo ari bitutsi ngo
ngo biciye ngo rezo sociaux ibiki oya kwa oya batukana mu ndirimbo mu ndirimbo ni ah Urumva? umva babidandaza muri Ni ah ya baradandaza bakrea buzz iri positif ça veut dire ni shari iri positif iryo ni ryo kuri je yitwa ishari iri positif but ishari negative nigenda ugenda gutunganya wawe ugafata telefone ukatapata ukavuga nawe umugenzi wawe ugaca umupostinga kugira abantu bose bamenye yuko umuntu ameze nabi none tuzotezanya gute aba artiste nimukundane mugira ubumwe mushigikirane uzi design amaze 2 ans ririmba kandi arakundwa n'abantu voilà uzi design 2 ans amaze gukora ibintu bikomeye cyane amaze kuronka novuga gute nka statistique nini abakera batigeze baronka sati bisinguye namaze imyaka ishika nyingahe yose ari irenga meme na 200 ari mu muziki agiye gutangura kunanirwa kumenywa ryari sadpi indirimbo ziba zitanguye gukundwa gose ryari biriko biraza bariko rakundwa kuva aririmbana na Medi warabonye ko yahitinze voilà igende babayisoye ryari na Medi nta na 2 ans nka 3 ans gutyo voilà none niyumva ko nawe nyine bitanguye kuzuba avant covid yasohoye kameme zantuzenye ariko je ndakunda ejo ari ikiganiro nabonye ca Simbizi Ibrahima yaratomoye yaravuze ibintu bitomoye arabishira ku murongo yarivugiye neza uti nta kuntu uri umu artiste waza kuvuga umuntu ngo mama we ngo uyu muntu ngo ngamaze igihe imyaka ni yari umuziki ngacara mu underground deja nawe uracara mu underground gute sad baracara mu underground bien sûr hari ikindi kintu ntakunda hari ikintu reka hinge kwanza gatonya hari ikintu ntakunda mu ba musicien bama ariko baravuga bakoresha iterabwoba ngo umuziki wacu ngo ntuvuzwa siko bahora bavuga umuziki wacu nkuvuzwa nafize ivyariko akagenda mu Rwanda ngo nimutuvugirize umuziki wacu akagenda mu Buganda umenga ariko atera ubwoba abantu est-ce wa Diamond ari inginga si wowe wenyine uwumva ukaca wumva umenga ufashwe na kura ukaca uwumviriza none ukawutamba si uko dukunda abatanzania cyane cyangwa dukunda aba East Africa bose arakora umuziki ku buryo n'umwana mutonya wenyine wumvise asanga yaryohewe rero wowe ukoze umuziki ukaza kuntegeka kumviriza ntawe nzokumviriza abarundi bananiwe gukora umuziki mw'abarundi nzo kunda kumviriza abaratino none ko aribo bandyohera gerageza mukora umuziki mwiza terumake n'abaratino bo nyene babarondera umuntu yarabito yari orege Bifeso waramubonye warabonye ingene yasize raje mu bazungu muri Quebec ahantu hita nambari Bifeso ndaza kukwereka video yiwe habuze kunayishika uyerekane abafana Bifeso yarashitse muri Canada no umuziki wiwe wawundi ngo na n'ibintu bya imeze nka kujya nyene indirimbo yiwe yasohoye ndaza kuyereka abafana ndafise video yiwe uraza kuyishiramo bayibone amapiano ijya ndirimbo abazungu barayitamvye batazi n'ikirundi batazi n'ibiriko biraririmbwa kubera iki ni indirimbo ikoze neza cyane ku buryo uwo ari we wese ayumvise naho yoba ari umuganda cyangwa Tanzania cyangwa umushinwa aca yumva yakubita umudiho c'est ça la musique la musique c'est pas parole musique d'abord ni indirimbo zingahe dukubita umudiho tutazi nico zisigura d'abord iga umuziki kubita umuziki gushika naho n'umushinwa wenyine avuga ati ndawutamba pe hamuga kabiri ushiremo amajambo ku buryo n'umutama avuga ati umuziki nawe urimo umudiho mwinshi ndawumviriza pe c'est ça l'art mugabo bo bayoberwa umuziki bayoberwa composition hama batangura gutukana ngo indirimbo zabo ntibazivuza tuzivuze gute zibishe ziryohore nk'aba artiste umuntu yaturyohera yari orege umuntu aturyohera ni orege ufata orege niba mutahuwe orege si wa wundi agenda kurondera indirimbo Jean yicara agaca yicara ubwo nyene ukazomba da 2 secondes ati ngira nandi ku muziki oya orega yicara orega yicara arakrea ariyumviye niyo mpamvu uzosanga indirimbo ziwe zose ziri creative
ziri creative cyane kandi zirakundwa aha muri Canada baraziririmba no muri Tanzania ngo barazikamba naragiye gufilma ahantu mu rubanza ahantu muri famille yewe abana batonya abana nyina wabo yambwiye ngo abana ngo barafana baregera imwe biteye ubwoba kandi niba bumva ivyavuga batahuramwe ibiki kandi ari abana bavuga ivyongereza kubera iki unani wa majambo kora umuziki basi uryohera abantu bareke gusa keneye gukosora amajambo kubera amajambo yiwe deraje abantu sino ibintu byose amajambo n'ibikorwa bideraje ama actor akora none nk'ubu nari mu mugasho vraiment mugasho kandi turamusabiye vraiment murekure ego vraiment mana ya aracumura ubugira gatatu nabazo bayihanura barakunda kuvuga ngo umwana arakora ikosa nyina agahana ariko agahanura donc agahanura akababarira rero leta mvyeyi yacu nukuri turinginze turamwingingiye oreke nukuri kw'Imana mu murekure mumubabarire je vraiment yakubiswe vraiment bikwiye oya bamukure mugasho vraiment leta mvyeyi yamuhaye indero nukuri kw'Imana yamuhaye oya nukuri kw'Imana abartiste bose muri aka kanya yamaze gukwira indero ubu yakwiva mana yanje nukuri abartiste bose baruko ati nukuri kw'Imana nimumurekure orege nukuri kw'Imana mumubabarire ego yarakoshe that's true yarakoze amakosa ariko umuvyeyi arahanura akababarira donc orege yarakubiswe oya uni bamugirira ikigongo vraiment inkoni yarayikwiriye hano mwe yovuga yuko inkoni atarayikwiriye yarayikwiriye neza cyane kandi n'ubutungane bwaramugize ubu nasohoke agire indirimbo zizima nivyo niko ndavuga ati mwabaririmbyi nimudutegeke kumviriza indirimbo zanyu ku nguvu ahubwo nimukore twenyene tuzumvirize kubera Situ wari bwarabe nka Chancha Miss yarigeze ategeka abantu ngo indirimbo za gushika n'ubu zirumvirizwa gushika n'ubu jewe ke Chancha Miss jewe Chancha Miss nagiye kumumenya ngeze muri secondaire je crois muri secondaire donc il y a myaka ya gatatu ya nyuma donc niyo nagiye kumenya umuziki wa Chancha Miss nangura kumenya neza en fait jewe mu bintu byatumye kenshi nangura kwiga ibitari kugira ibiki yari kubera Chancha Miss voilà umuziki ça veut dire artiste yarasize raje umva yarasize akantu katubyaba reka ndakubwira ibintu Chancha Miss yasize yarasize umuziki yagize école de musique nukuvuga biga ibitari byose la base c'est la musique de Chancha Miss umuntu wese yiga gitari uzobona kugira kimenye atangura ku muziki wa Chancha Miss urabona nukuvuga yasize n'ishuri litazopfa rifutitse yarasize izina nigeze ategeka abantu kandi Chancha Miss kujya kuntu abantu bavuga ngo umuziki ngo international Chancha Miss yararimbira abazungu bakura twaragenda iburaya apana kuririmbira hari abantu baza kuririmbira twebwe abarundi aho dukoraniye mu kabari bakavuga ngo bagiye kuvuza umuziki ku isi no bakavuga ngo bagiye kuvuza umuziki ku isi yose ngo bazungurutse kumbe nabo bavugirije abarundi nyene no ugomba kuba international no kuvuga uratumira n'umuzungu akinjira kuri scene aje kuraba wewe ariko Chancha Miss yarabikoze akinjira mu mascene yatumiwe n'abazungu imiziki ikavuzwa mu bubiri ikavuzwa muri Europe nukuvuga umuziki rero mu artiste wa vrai igipimo cerekana yuko yahindutse umu artiste mwiza akundwa n'abantu nasiga umuziki 2 asiga amajambo 3 asiga ishuri none nka wewe hageze ku kuntuze nk'ubu abanyeshuri ugomba kubigisha gitari waza kubigisha igitari mbwira umuririmbyi wo kwigana kugira umwigisha gitari mu Burundi yo kwigana oya muri umuprofesseur w'igitari oya indirimbo y'ubuzima muri abartiste bubu uvuga ati je apana ba Chancha Miss apana bajya bantuzenya bajya artiste ba kera abu ninde tubera umunyeshuri ngo twige igitari ubu unye ni wa kera
Vishu bishuramuzi Vishurove Vishuro umugitariste akomeye kera. n'umuinstrumentaliste akomeye no cyane kera ni muri ziga za generation nyene z'abajya ba artiste ba kera ba Kidumu urabona voilà Donc, Kidumu nk'aba indirimbo Kidumu, yiwe Kidumu woyigirako Sava, oui. But umbwiye ngo ngende nko kuri Bface canke Fabirove none wotangura kwigisha gitari note wo kwigisha ni ya c'est ça umuziki ba artiste bwa nifo apana kuvumburuka ejo ngo winje muri rezo sociaux abantu bose bakurara ega rigoro nk'amavyuzi y'abantu bumiwe nabo bibo baratanga views s'il vous plaît ya tukumirwa gute tukakuraba vyuze sukuraba ega yashaka kumyuga ariko yaraje tukumirwa barabaraba ngo bafana babaye benshi ari nawe usanga ufise 20% abafana nabumiwe ari 80% ubwo bose bakuravye rero ni mukora umuziki vraiment tugiye cacu urukundo ruganze hama ikindi yarashaka bintu kwimana aba artiste bose je sinzi ibintu byabafasha wowe yajya amafoto ya Nandiri Karaserikira oya hinge kwaza hari ikindi kintu nkira mvuge kwanza ngo bakuvuga muri gashowe bakubitanye ingumi baherezanye baterana ibirato barangwa imisenyi ngo bara umva amabuye ibirato gushika naho Blackfm ivuga ati duhagarike show dutahe duprotege ama instrument yacu yaba abantu zenya mbe bajya bakunda gupasa amajambo babita aba journalist apana aba journalist abandi nkabajya aba MC yari black umwe MC atagira urutonde normal harabaye injustice vraiment Blackfm turabakunda mugabo mwarakoze amakosa ya injustice ngo mwese bamuhaye 30 minutes ukaza wumva naka ngo avugije nka wizi designer juste ntarakuze na 30 minutes yiwe ngo sohoka ngo duhe satubi no abaririmbyi kuri stage bose barangana bakubwiye utangura 18h ugashika 18h ube elimine ube baca gukuramo hacaza uwundi yabaye ponctuel kandi agakuza iminota yiwe 30 minutes gutyo kirazira gukura nta kurenza nta gukura ku minota ico gihe muzo bamwe bisa kajagari baranabikoze ryari muri babantu zenya b'Abadiaspora bigera kuri muziki bamwe bakabaha umwanya muremure abandi bakaza kubasohoza babateruye amamwe yaje kandi ndakeneye ko tuzomuzana tugire kandi ikiganiro tubwire ukuntu yabonye Burundi kuko yagiye muri ga periode nyene yabijya birori bijya biyashu nyene byabaye muri bakaje bakubitana mu ngumi ngo barasubiye kandi byagize lemene ntuze abantu même personnage nibo bakoze amagazi Satubi ntuze kandi aba legende vraiment Satubi na ntuzenya na Big Fizzo bose ngo barakubita igafe ngo ntuze yarumiwe Kidumu oya Kidumu wisanze Kidumu igihe cyose yamayumirwa kuko arabona abapeti yasize bariko baradezonora umuziki w'igihugu bariko baradezonora kuko ugiye kuraba generation ya Kidumu ukaraba iyi generation y'abanani aba Vishu ukaraba generation y'abacanca misi ukaraba izi generation nyene za kera he umuziki wari ubu warazana umuziki ukaririmba umuziki ugeze nko muri karaoke abantu bose barara muri karaoke za kera bararara muri karaoke ugasanga umuntu atashe mwiri ukambaza ati wari he ngo je nari muri karaoke ngo munyuma ngo hace haza ngo naka ngo bakubise umuziki ewana twaje twibagira gutaha urumva ariko nk'ubu ninde wambwira ngo yagiye ukesha reka ndagutera inkuru umunsi uzobona umuziki organize hajya ibiteramo byo ku mastade bijya byo ku mastade bikaburamo Diaspora bikaburamo n'umuturiste ico giteramo ni 070 nukubera iki umva urabona kajya kajagari batera Diaspora ntacha kubijamo acavuga ati none ntubo nkubitibuye ejo guca nurira indege none bizoca bigenda gute canke bakangirira nabi nkabikimuga kaja mu bitaro nkarata indege sinzosubira hariya anya aho nahora ngo subire muri bwa buzi nkorabo donc ivyo bitera maca bitinya abijamo kandi yashaka kubijamo umuturiste w'umuzungu hari umuzungu ashaka kuja mu bujagari ntashobora mugo biteramo byo ku mastade bitekanye dufate nta bitaramo urabona mu Rwanda ugasanga n'abana b'abazungu bagiye kubiraba byakubise nka ba Bruce Melody cyangwa bande kubera iki nta kajagari kari nyuma yaho shakureke naho umwe yaririmba inana uramubona Chris nari yari mu Burundi ryari yujuje yarujuje narambwira abaririmbyi bacu bajya buduza kuki
none haca wuzuri sabidire twebwe umusaza abarundi deje bacu baramaze gukunda n'umuziki wo hanze telemake kubera aba artiste bacu babi wacu bakora amagafe gusa ba artiste silvo mube discipline aba MC namwe yegwe murimo mukajagari kubera iki mufata bamwe mukababonera abandi mukabonona aba DJ kubera iki mwonona imiziki yabamwe abandi mukayigira mwese ni ikosore muzokwemera ko ibiteramo byanyu ari byiza mubonye Diaspora atekanye mukabona umuturiste arabijemo mugabi ibiteramo bitagira umuturiste ntibigire Diaspora ico giteramo kirimo problem rero ni mukosora ibiteramo muorganize ibiteramo byiza bifise indero hama nta kajagari karimo abantu batahe baryohewe kugira n'abandi bose muri kazoza bazoze bose ari benshi none nk'ubu mwagwanye muri Blackfm hari umuturiste azopfa bijemo hari directeur general azopfizamo canke ngo amafinance muzorondera amafinance aca gufinisha abagwanyi ku mastade directeur general azoza kucicaramo bakurabi umuziki directeur general taraba je ndafise ikibazo nuzenye mustanere ntaje kuraba umuziki uko bamutera ibuye ejo akazika munani yafata goma sirikira ya Akesdar afisa amamesha y'abagore yambaye afisa amamesha y'abagore burya n'ubustar yambaye ijipo ikanzu zimwe z'abana abebana mbe ubu bintu batamba abana nganye bimwe byo kwigura icyo marke yakorewe he agaca kubita kamashesheti agaca kubita ko hewe Akesdar nabonye ifoto yiwe nagiye kubona ko ari Akesdar numva mu mutwe ndacanga n'ikigo kandi Akesdar akunda amabeze ari bizarre hari n'umunsi nabonye bari bamuhanze je nzi ngo nakiriho aya ni beze ziri bizarre isanduku vraiment baramufundiki ngo abantu baze kumuseze nawe wigeze kubona iyo beze ajyamye mu isanduku abantu bose bo muri quartier baza kumusezera Akesdar ko isabira urupfu ariko mu isanzwe ubu rero yagiye kwambara amajipo nk'abakobwa Bigate nabonye ikiganiro mbona umuntu afisa amameshe yera nka kujya kwa bakobwa ndavuga ati nengo ibi nashyize mu mutwe nibi what is this iyo buri ngo ngaha muri bino bihugu usanga byemewe ibintu nk'ibyo babona yuko ari ibintu bisanzwe sawa ariko mu buru hari indi mpuzu sinzi yari yambaye nambara amasashe Igiye ni kandandi igiye ndanayiye agira mere nka Lady Gaga niwe yambariye impuzu y'inyama arafata inyama akazishona akacambarika impuzu yamba wano urabona impuzu za Lady Gaga z'inyama Lady Gaga sindamura my goodness akomeje no munyamerika turabinginze barundi bacu turabinginze barundi bacu les artistes please nukuri mukundane mureke gutukana mureke kugira gute mureke gucirana kamate mureke kononerana ejo umwe arashobora gukenera uyundi ariko kubera wamututse cyangwa wamuvuze nabe akareka kugufasha kandi aretse kugufasha ni terambere mu Burundi azoba yankiye ni terambere kuri we ni terambere no kuri wewe rero turabinginze mukundane murekurirane mubabarirane mureke kugirana amashara atagira umutwe n'amaguru please turabinginze nico numva no naje numva no bwira aba artiste ndabahanure bantu b'Imana ntavyo gufina bihari turahagaritse mu gifino twese turi mu modoka imwe yitwa iterambere ry'igihugu please ubonye umu artiste ariko aratera imbere mukwega ukuboko aba legend mukwega ukuboko mumenye ko muri mwebwe benshi bakweza ukuboko Kidumu yarakweza ukuboko abantu benshi nawe inyuma yawe kwega ukuboko abantu benshi mukundane mugira ubumwe muteguye igiteramo gitegure d'une manière vraiment kigira isuku umuntu washaka cubahiriza umusitari wo hanze umunyabahanga aje ni mu mwakire kuko abarundi twamye twakira abashitsi kuva kera neza mureke kutumara maza twarababwiye ko televiziyo ma YouTube 80% baraba nabo hanze kandi sinabarundi gusa nabantu bose bumvi ururimi rw'ikirundi nabanyamahanga bakunda abarundi bakazabona burya bujagari bwanyu niba bitahura nitubatahura vraiment ririmba indirimbo nziza amajambo meza umuziki uryoshe kumviriza ku buryo ndagusabye uze kubacishiriza mu kajya ka video please kajya ka video ka Bface barabigena abazungu batambye umuziki baryohewe
kandi atamajambo namwe bumva y'ikirundi mamukora uko oya akavido murakaraba uza gukurikira video gushika ku mpera akavido arakabona ndagacishamo rero so des amis jewe reka tubabwire dusezere ikiganiro gusa ibyavuzwe ndibaza yuko mwabyumvise rero mwari kumwe na Madame John kwa muri kumwe na Kibo 257 umuyoutuber abayoutuber wanyu turi hano tuzoguma tubahereza inkuru shasha eka n'inkuru taruzi tuzoza turi kuzanira tuzibaga Kenya ariko iyo tuje tuza tubazaniye ikintu kimeze bien soin umugani wa Sauda rero Sauda bamenye ko tugufana turagukunda koresha umwanya uko nyene eka naba bigi ba umushuro Blackfm turabakunda mugabo ntibaswe kubatobera ibintu kandi aba MC nabo nyene hano babe just Blackfm reka bahabwe pole sana ariko ibintu byose ni sawa giti gikora rimwe mu jisho kabiri cyayivayo rero ndibaza yuko ijya kabiri bitazoba rero mwari kumwe na Kibo 257 umuvideographe wanyu aho muri Edmonton musanga gusa ni kuri Instagram yanje ne Kibo 257 ufise marriage photography ushaka amafoto de mariage y'abana bawe ibiki byose ni sanga inbox ni kuri Instagram ne Kibo 257 ucumbona ucubana ibikorwa byanje hama uncontacte ndagukubitire ni one kick ibintu bishayiza bimeze fresh rero ndababwiye ati ni peace and love genda babwiye ati ni ukugusa sinzi uko Madame Joy bagiriye murakoze turabasezeye bye komere mwiyandikishe muyaboneshe murakoze yeah